Reka ntangure ndakuramutsa utanguranye natwe muri kino kiganiro. Big up sana kuri wakoze subscribe kuri Amasinzo TV. Ibintu biri ku rwego rwo hejuru cyane. Jene Aldo promoter, Mr. Connaisseur Noir Afrique, enfant noir ambassadeur muhuza ndabidadanure. Mr. Kampinzani ushobora kwibaza ngo ibintu bimeze gute? Nakubwiye ngo namavuta n'amamesa. Uno mwanya rero urabona umuntu turi kumwe ngaha ni gihangange. Yifitiye n'agasiri no muri kino gihe gahitinze cyane mama goro. Ariko n'umupapa urabona ko ari umuntu umushinga ntaye mwite famous umwandisi w'amateka yatanguye umuziki kera cyane jewe mfise mic novuga ko nari nkiri kibondo ariko no mwanya urabona ko ngiri wako ryo kwicarana hamwe nawe kwicarana kumwe nawe ngo tuganire akanya gatoyi. YouTube channel yewe imaze imyaka itari mike cyane yabaye active 28 December 2014 indirimbo yiwe ya mbere ne muri kino kiganiro famous Mama Goro bimeze gute my brother? I'm cool ndi Papa Goro. Mama Goro ni indirimbo kabisa. Yeah. Ni Papa Goro. Umeze neza ga Papa Goro. Nkuko bibona vraiment. Reka ndakubwira ngo waberewe. Urakoze cyane nakamano papa. Kabisa. Yes. Kubegwa nakamano. Twagiye ikibaju indirimbo yawe ya mbere nakunze cyane my brother. Ikibaju twende basi nakapira. Uwo mukobwa nibanga muyo na uzaturukava kabisa. Abatama batama cumu abagabo n'imisore baturitse intoke abana bamubonye inkonda zigakoroka aha mwisite maniga. Yes of course. Ego. Indirimbo ya kera cyane. Yes, ya kera cyane. Si ya kera cyane ariko si yavuba niyo yanatanguranye umenga na YouTube yanje. Kabisa. Yeah. My brother, felicitation kwanza reka duhere ngaho kwitwarira edition Y5 muri Izere Award my brother. Merci beaucoup Aldo promoter. Byari meze gute my brother ukicumvise ko utanukanye ikimaze ca mbere muri edition Y5? Bo wari munezero udasanzwe kuko nagiye muri competition nifuza kuyitwara hanyuma Imana irabikora nyene ca ndayitwara urumva nategezwa kuryoherwa cyane niho mwarabibonye ko nanezerewe gose n'abafanzi baramfashe baranterera mu kirere bararyoherwa cyane. Umva ni kintu nyene numva ni gishasha caje mu buzima bw'iwanje kuva nkora umuzika ni award yanje igira kabiri ntwaye kabisa. Ego utubwe ngo ni award yawe igira kabiri ariko reka tumaze duheze na Izere Award. Inyuma yo gutekwara Izere Award ibintu bimeze gute biriko bibandanya gute my brother? Ibikorwa by'umuziki birabandanya nkuko nari namaze kuvyemerera n'abafanzi banje yuko ubu nagarutse gushasha ngomba gukora umuziki wanje hanyuma umva iyo ni boost kuri jewe ni boost ijya trophy naraye ntwaye irakomeye cyane kuko mu Burundi nibaza yuko ari award nke ziba buri mwaka ni nyuma ya Isanganiro Award mu ma award yamaba mu mwaka mu Burundi yateguwe n'abarundi n'amashirahamwe ari mu Burundi amaradiyo n'ibimenyesha makuru. Izere FM itegura Izere Award ni ya kabiri inyuma ya Isanganiro Award, so I'm proud of that kabisa. Yeah. Ibikorwa ni byinshi bitega ibikorwa ryari my brother? No vuba cyane igikorwa canje inyuma ya Izere Award cyambere kizosohoka. Yego ni byinshi ibikorwa ni byinshi vraiment abafanzi banje ndabijeje yuko so stay tuned kabisa soon. Kabisa. You are going to get new songs. Kabisa. Nukuvuga uratuje cyane. Tuvuge ko Mama Goro atakoze ibitangaza today. Oya ahubwo naje namaze ku ndi fresh nyene namaze guhimba Mama Goro yaronde ibintu fresh. Ya ariko a part de ça Mama Goro ni indirimbo ni izina ry'indirimbo abantu babikonfonda bakagomba kubyitiranya n'ubuzima bwanje busanzwe but ijya ni story y'ibintu biba mu buzima busanzwe nkuko tubibona. Naragenze imihana myinshi mu ngo nyinshi ndabona such kind of problems muri marriages nyinshi ndavuga nti aka kantu ndashobora kugira ikintu ndakavuze ko bon sino biga subuzima bw'iwanje jewe mbaye mwosi Mama Goro sumu damu wanje yitwa Mama Rahma kabisa yitwa Mama Rahma. Ego ukuvuga yuko nari ko mvuga ngo Mama Goro kubera yuko kino gihe nababivuze bisigaye umenga wowe bagufata ni brand. Yes ni that big brand kandi ndayikunda ndayemera cyane niyo yangize
niyo gushika uyu munsi inshiza ahantu ngeze kuri iyo level kandi izeye yuko izonshikana n'ahandi harenza bifatiye kugende impaye ingufu zo kugira ngo nshobore gukora n'ibindi nubwo ibikorwa byari bihari muri brand yacu ya Fusion Entertainment turiko turakora so ibintu n'amavuta papa ego Famous trophy ya mbere rero wayitwaye ryari wayitwaye bimeze gute ni mu gihe tutarava kuri Izere Award trophy ya mbere ntiyamenyekanye cyane ariko yabereye ngaha nyene mu Rumonge yari yateguwe na hariho company imwe idandaza amatelefone yari yateguye iryo higanwa yabereye ngaha anye ku Rukinga kuri lycée Rumonge muri Grand Salle hanyuma ico gihe hari muri 2010 ego 2011 hari ibintu byinshi twahiganirwa amatrophée hariho ama television ya 21 pouces hariho amafaranga useke bw'amatelefone ego natwaye ikibanza ca mbere I remember ego ku ndirimbo yitwa Inyumviriza Sheri sorry ishavu niyo gyubaka ntucu ushaka kugera mbari gufata isafari ugendo mfitiye imihari ibintu bisanzwe ngo bigira ibyahatari kandi bikuva ko kuri je bitahari mami yitahari muri je hagoma impari ni kukatahari canke nona zoza ryari nyezwe ubu byavuye kugushwana tukankana ibintu nk'ibyo mva ni style ya gatona ama dancehall yo mu kijamaika gutyo ni indirimbo nayo nyene yakoze neza cyane gushika uyu munsi ntiratagacira cyaryoshe cyane iracyaryohera abantu ofete mu bisanzwe je nandika indirimbo zibaho ziramba ego zidatagaciro ndiko ndandika indirimbo sinandika ya ndirimbo uyu munsi uyumviriza hameje ntugombe kandi kuyumviriza yes no kigukiriza ko man felicitation kwanza merci beaucoup my brother inyuma ya Izere Award niyo yindi trophy atahukanye ibintu biriko bigenda neza ariko reka ndakubwire ngo uri umunyamugisha kubera yuko indirimbo yawe yabaye ya mbere mama goro muri Izere Award iya kabiri kandi mwakoranye no muri Big J yari collabo baca barahindura bakubita remix ariko igitahukana kibanza cya kabiri kajya kantu my brother wakabonye gute bon nibyo byivyo ndiko ndakubwira ikintu jewe umuziki ni passion hama ni gift ni talent yuwanje si bintu njamo voilà ni bintu biri mu maraso ni ngabire yuwanje si bintu nagiyemo nk'ababandi bapfa kwinjira mu bintu kubera peut-être afise izindi objectif oya cyo muziki naho tanguye ndi umwana muto cyane gose ndibuka mfise imyaka 5-6 nkora ikintu cyitwa igituku niko twacita kera nkiri muto cyane mu myaka ya 80 ashiramizo za 90 ndabyibuka nubwo na nkiri muto cyane ndakivuza hari ku kigandaro cha papa wanje yari yapfuye ndiko ndakivuza kandi gisaba amanota ofete gifisa amakoro yose ndugwi y'umuziki urumva ndakivuza abantu bari ku kigandaro bose bakaryoherwa kandi ibaze bari mu kiriyo urumva bari mu kigandaro bagandaye mugabo abantu bakaryoherwa apa yuko je papa wanje yapfuye urumva ningabirano navukanye ndayifise ndakurana nayo gushika umunsi nico gituma ntabwo mamfise rero ijya ndirimbo Big J yaririmbye yitwa Inzira nije nayihaye iryo zina kabisa nije nayikoze beat nije nayikoreye amakora amanota urumva nije nayikoze refrain vyose Big J haryo we waganza muzijya couple zibiri zibiwe gusa urumva nico ni kintu cerekana ububasha n'ingabirano umuntu afise kandi Big J ndamushimira n'umuririmbyi mu baririmbyi bemera guhanurwa kandi bemera arafise ingabirano nawe afise ingabirano kandi ndibaza nta muntu numwe atabibonye yuko Big J afise impano muri rap ego mu bintu nk'ibyo rero bon indirimbo novuga nti nizi wanje zose zibiri zaba iya mbere n'iya kabiri agatanka felicitation kandi my brother kabisa abantu rero bavuga ngo sinzi mama goro kwa nibamenye yuko nigiye kabiri ari je nayandisa amanota nije yahaye akoro ni byose twahuriye mu higanwa cyane ndabungiye ntigenda ukore remix kuko nivyo kunda yuko duhiganishwa indirimbo zibiri twe nawe sinoja kugufasha kandi nanje ndi mu higanwa ba bica bigenda uko kabisa my brother uratubwiye yuko hari amajambo ni menshi ku ma Facebook page mama goro iki amajambo atari meza ndifuza kutubwira my brother ubanye gute n'abanyamuzika ngaha mu Rumonge inyuma yigana
mbanye nabo neza cyane kuko nta n'umuntu turahura muri bo ngo ambwire nabi nibyo ndavyumva nyene ku majambo y'abantu atari nabo direct babivuga muga ndazi yuko nabo nyene bene wacu b'abanyamuziki ngaha mu Rumonge boss atanumwe avuye mu vraiment ndi sure je suis sûr et certain nta numwe jewe dufitaniye beef nta numwe twigeze tugiranira beef kandi ndiyemeje ndipfuza ndibaza yuko atanumwe tuzigira tugiranira beef kuko jewe nkora umuziki ndi umunyamuziki sindi umusani ko n'abantu babiri batandukanye nturi umusani uri umunyamuziki ya bon ndakivuze gutyo mvuga ni sindi umusani bon sinikuye kuba umusani bon ari ukuntu umusani ni Giswahili ni mu artiste sibyo bon umunyamwuga mu muziki umunyamwuga muri ya afise talent mu mwuga umuziki gucapa kugira nte kubaza kubumba abo bose nabasani uriko uravyumva mugabo appellation umusani twayihaye hari abantu bitwa basani mugabo atarabanyamwuga sinzi kico ukibona umuntu ashobora kumubona ngene yambaye kunatambuka mu isite ukazumva abantu bamwise umusani ntiyaparte wanashaka voilà ntiyaparte na muri yo sector bo jerere sinduye genda umunyamwuga bushitse kabisa ya kandi namanipfuza gufasha bagenzi banje aho batujuje nkama nanje nipfuza gufashwa aho ntiyuzuza kabisa ndakubwiye Aldo na urazi yuko ijya ndirimbo mama goro kugira ngo ije mwihiganwa atari je nayitoreye ngo ndayishire mwihiganwa namagaye abantu ndafise indirimbo zitatu kandi equipe rero apana equipe abagenzi bro kabisa abagenzi kuko genda umuntu ngendera ku Impanuro s'il vous plaît ntihagire umuntu azokwibaza ngo famous n'umuntu umuntu agendera gara no nawe wenda kubenda kubwira ni men je ndafise imwe kabiri gatatu ndifuza ko ari cyo ukimpanura kuri ibi bintu nababwiye nti je ndafise indirimbo zitatu ni muntu hoze mwimwe je ngomba kuja mwihiganwa urukurumva abagenzi tu urumva kabisa ikomprina behind the camera Lizo ari mu bantu nawe nyene nahanuje kabisa urumva je ndi wa muntu donc icishe bugufi ibintu byawe bizogenda neza barampitishamwe bati iyi mama goro isona neza yanditse neza iririmbye neza kandi yakoreye muri studio nziza en plus de cela uri mu artiste mwiza kuri performance ukora neza so choose this tuba turayicuzinze ndayishiramo kabisa barayiblessinga imana irayiblessinga nanje ndayiblessinga ibintu cyabigenda fresh yego nize ndirimbo rero my brother bariko baraguhigani bariko baragufasha gucagura muri izo zose zitatu oya muzozimenya hanyuma kuko izo zindi zibiri ziracari nshasha ngomba kuzikorera videos hari izo maze gukorera videos zizosohoka tuzoheza tugende turazivuga ko après ako naga surprise ndababikiye Mucha mwumva ko no mufungo turonse ngaha kuri Amasinzo TV kuva ku musaza Famous. My brother inyuma y'amajambo atari meza cyane yagiye aravugwa wibereyeho mu buzima bwiza ndabona urashaye ninze Bluetooth ni zose wimereye fresh filme wambaye nk'umustar umusane ndifuza ko tubwira diri bimeze gute abandi ba star bari ku gwego novuga bari Famous nkuko nawe witwa Famous hari abamaze kukurondera ati my brother bagufelicita canke bakurondera kugira ngo mushobore gukorana ibikorwa bon oya ntabarandondera ngo dukorane ibikorwa ego bon ariho abari bamaze kundondera mbere n'imbere y'iryo higanwa kandi hari abo tumaze gukorana wanashaka je sindi wa muntu genda ndagara kirazira kabisa tala yuanje ni tala ndemanwa mvukanwa sivyo je mbonye ahantu wewe ufise akantu kagakosha ndakakubwira kandi nicishije bugufi ntakweretse yuko ndagusuzuguye cyangwa ngombye gukwereka yuko atabyushoboye cyo kimwe nanje ndemera cyane Impanuro Aldo urazi ko je yongiye muri studio ndamubwira producer kandi ndirimbo mba nayandikiye ku manota yiwanje ku makoro yiwanje neza nzita ata problem muga ndamubwira nti muri umwanya considera ko ari yiwawe ndirimbisha je nkeneye gusohora produit nziza uriko uranyumva ego kandi
ndi wa muntu je ndi muri studio hari abandi baririmbye bamenyereye kuja muri studio ntibakenere undi muntu aje harya je ndi wa muntu naho muri abantu 3 4 5 muri studio sindabirukana ngo nimusohoke kuko ndakeneye ide tuva ku bantu dutandukanye bana ngaha ndumva hasigarira hiwanje ho kuyungurura je nikomeze rero hama ibyo uri kuravuga ngo by'amajambo atari meza Aldo umuntu wese afise uburenganzira bwo kuvuga ico yifuza ashaka uko je niko nabifata sivyo jewe niwaza kumbwira uti fe mouse wambwawe jewe sinzigera ngira reaction nimwe kuko ndazi ko ntari imbwa ndi umuntu kabisa kweli tiwa no kweli uranyumva ukuri kuhari nuko jewe ndi umuntu ariko ikinyoma gikuru nico gitutsi kandi gitutsi naco ni kibisi ciza tiwa je nzobona yuko wewe bon peut-être washatse kwinezereza warondeye umunezero ubanje kumbabaza jewe je nanje nditahura ngatahura nabandi ikintu ndenza ko ndakubwira nturakoze ndimbwa nawe uri umuntu reka tubandanye rero tubaho uko kandi ejo ditwenge bien n'icupa ndari kugurira ico shoboye kugufasha ndokigufasha kiretse utabishatse to kuko je nanje aragira ahantu ndi umuntu nanje umuntu atagomba ko tujana je ntitujana kabiso jana no muntu ya je njana no muntu abishaka tukajana nanje nushaka ko tujana kabisa uriko uranyumva ko kwisi tugeze ko nta bintu byo guhatigiriza urukundo ku muntu atarugufiseko rero mu gihe ubona ugomba kubibugwanko kugira ngo bo sinzi ndakwirinda gusa nirinda ko dushwana nirinda yuko hari ngorane ziza zimva ko naho bari bo wazitanguje rero abavuga amajambo bavuga nukuri n'uburenganzira bwabo ukuri kwa byose nuko ibyabaye neza ku mugaragaro iyo abuvuga ati siko byari bikwiye kumera ndibaza mwarabonye abantu banterera mu kirere nta mufana numwe nari natwaye mu kibuga hari abandi baririmbye bari batwaye abafana benshi mu kibuga but je nagiye avec donc nari I was confident you see nariyemeye mvuga ntije ngomba nkora ikintu uko ndagishoboye uko kindimo setu basi kuko twari mwihigano kandi hagira umuntu aguhenda hagira nagize ubwoba cyane naragize ubwoba turi harya mu muziki wa hano arajugumizwa apana mu legend Aldo promoter nta higano na rimwe ribarito ntihagira umuntu azokubesha harageze hano ndumva icuya kiva ngaha dusigaye turi abantu bangahe dusigaye turi abantu ndwi inyuma hariya inyuma ya stage munani bose bagiye hinje abadanseri bo muri ni konki machef konki hanyuma kuri stage hurira Rashmi nariko ndagirwa gutya nti none aha bigenda gute ya umuntu twari kumwe tuguma dutera inkuru tuguma turumeshanya yari Tiger Breeze Tiger nawe yabaye umunani aragenda je nanje natoye nimero ya 14 urumva bon niyo mujama wo hafi yanje Big J nawe ubwoba bwamwishe anyegeye hano muri kwe ntituri umva umwe wese ni hamwe bavuga bati batereye hejuru umwe wese asamagwiwe urumva twari mu magabura yo nyama umwe wese yabaga yifasha donc yarondera ukuntu sinzi ukuntu no bivuga urumva rero umuntu avuga ngo sinzi ngo ibi nibi bro nuko abantu batubonye muri aba bivuga ivyo turi hariya je nimutse ku ntebe zitanu mva kuri yinja kuri kubera ubwoba mva kuri yinja kuri umve ibintu nibyo niko byari bimeze mugabo ndavuga ni I have to do what I have to do ntegezwa gukora icyo ntegezwa gukora Imana yonyene ni isigaye guhezagira basi kuko guhera ku muntu w'icenda gushika ku 12 public yari calme nabo baririmbyi bose bari timide nabo nyene ubwoba bwabishe umuntu w'13 nakurikiranye nawe n'umuririmbyi yitwa Manteo ku magara yarageze ahantu araririmba wapi public irabakimya mugaca arashika ahantu abaririmba ngo abantu barica umuntu kandi batari bumurye urumva nza numva public iravyutse irakomye ndoro mvuze ni bwa bundi public bisaba kuyemeza ubwenge buca buraza nubwo no kwaka microphone ngani boyima kweri nkayihera ino hasi
ndiko ndajugumira bro ndayisaba babwira ngo no banze urindire nta kundi barayinyeme then sister nza mbona barayimpaye ni Dieu merci thank you God bro ni creativity nakoze nta kindi kintu urumva ni yamana nyene kubwira iti nugira ibi nta nivyo wari wapi oya vrem bas canda duga nkiduga n'imistari numva publique yose komye nduru yose numva ndayiteruye mvuze nta ndayifise vrem kabisa ucuburi nta muntu numwe ataririmbye indirimbo yiwanje abantu bariko baravuga ngo amajambo no so ijya ni game twarahiganywe naratsinze sijya mbere ndayigiyemo Aldo promoter iri ryari rigeze kabiri ubwa mbere nashinzwe mbu wa gatatu kandi nta majambo nigeze mvuga nta muntu numwe nigeze vuga ngo bivye ngo canke ngo banyivye ngo bamwibiye oya ikintu je nashize ku muziki kandi navuze nti ntegerezwa guhiganwa mpaka nanje ndayitwayisha mugabo ntabari umuhigani sivyo none mwanda kubwire kuva muri 2019 higanwa ntiryabaye 2020 ntiyabaye kubera corona ibibazo vya corona 2021 nagi kwiyandikisha nsanga nacerewe bamaze kuzura 2020 bigenda ukonyere ko nayimvuye ku kazi ahantu muri interieur hiyo ruguru nsanga nawe nacerewe ndaga imihari kandi aho sinagomba kupresenta mama goro s'il vous plaît ego iyo ndirimbo nayikoze 2020 kabisa umva kandi nayikoze mvuga nti iyi ndirimbo ntegerezwa kuyishira muri competition urumva bas ama competition menshi yabaho ni Bujumbura navuga nti indirimbo nzoyisohora bikunze je no mu yandi mahiganwa nama numva vuga mugabo ndabona hariho palko ugumu fulani urumva ari intambamye nyinshi bo mugabo nuko vyagenze Imana yari yabiteguye kwavyo bana umuntu arategura ibi Imana nayo ifise neguro yayo sawa nuko my brother igihe kirekire tutakubona mu higanwa ndetse igihe kirekire utarekura n'indirimbo muri game tutariko turakubona mu gakino utari kuraza ikibazo cyari kihe my brother bon nibihe no kwipanga indirimbo yanje ya nyuma yitwa Potezea kabisa hindo hip hop kila nikicheza lazima nifunge goal marapa watoto huko kwao ni mzigo sikiza hivyo ko ama hardcore flow kali bro nina punchline paka ibintu nk'ivyo ya naisohoye muri 2019 sinasuye gusohora indi ndirimbo kabisa bon uraona haza n'ibintu bya corona igame mu rumonge ryari rishushe rirahora urikora byumva si jeje nyene bon ibiteramo mu rumonge byari bishushe umuziki mu rumonge wari umuziki na Bujumbura aratinya rumonge kabisa sivyo mugabo ico gihe uragenda Kayombe kera sahagusana hariya bon muganca ngoma nimvira none nzokoma ndiko ndakora indirimbo nusohora audio promo burya anyu muziki kintu cyose ni promotion bro kandi promotion nayo irazimbye kurusha no gusohora indirimbo urukura byumva nk'ubu uyu muntu abona iki kiganiro tuko turakora ngaha ashobora kwibaza ngo nibisanzwe ibyuma byavuye ahantu ivyuma birazimbye kugira umuntu abishire kuri channel ya YouTube bisaba amamega bisaba ibindi bintu byinshi n'uburyo bwinshi urumva rero indirimbo yavugira ubipromoting ishike kure byasavye uburyo butari buke ndaraba nti ubusingomba kuzosubira gusohora indirimbo kumwe nahora ndabigira reka mpindura ama strategy indirimbo yanje sohokane video kandi yongere ikorerwe promotion kabisa nkamara ndabipanga gutyo nkabona ko atavyo nshoboye nkabanza nki urabona umuntu ugira ngo asimba umukora abanza kwitaza ya nico cyabitumye nta kindi yego ubu rero uyu ni wo mwanya ngomba gukora abafans ba famous nibicare bagavye bategereje ibikorwa bishasha bya famous kabisa ni n'umuraperi famous akomeye cyane dufisa no mu ntara yacu nziza ya Rumonge my brother hari abantu bagumye bumva tuvuga mama goro ariko bibabaje none mama goro yego yaratwaye higanwa ariko igenda gute ariko none igenda gute banza bitaba umuntu my brother oya nana kimwe noso n'abantu nyene babo usanga ari mama goro nyara oya si mama goro mama rahma kabisa hari abantu baguma bibaza mama goro sa igenda gute ndavuga umudiho imeze gute shwende sasa basi na kapera Mbega kunda bumenga ntahunzi
umini minwa mama goro mugore wanje raba masahe yateye mavanchegwa ku kazi namuzigoroye ikirato nacho nigihanaguye mama goro ngira njani nzara tani chayinyoye nyakira umwana basi ngende ndavyikoreye ko nguhamagara ukanka kunyita mama nagira ndavuga ugacunyisaba eyo ko nguhamagara ukanka kunyitaba nagira ndavuga ugacunyisaba yo mama goro ingo tuyage basiyo mama goro urugo ni babiriyo mama goro ingo tuyage basiyo mama goro mugore wanje mama goro yo bon kabisa nk'ibyo tu mama goro ni indirimbo guhera ku musore atararongora agomba kumviriza kuko irimo impanuro zimwereka ubuzima bwiye ariko araja ngene bumeze ni indirimbo umupapa canke umushinga ntamaze kuba kugwiwe agomba kumviriza n'umufasoni wiwe bamenye ingene urugo rwabo bagomba kurujana ntibamere nka mama goro na papa goro ko babanye umutama agomba kumviriza kuko acayibuka ibyo yaciyemo akanaronka n'ingene yohanura bakiri bato ni indirimbo yanditse itazohera uburyohe bro ni ukuvuga kubise kuntuze zose ku mpande zose niko bavuga mu mvugo ya none ego my brother urajeje kuduhereza indirimbo mama goro ibikorwa ni byinshi ariko ndifuza ko dusimbira gatoya tukava mu muziki tukaja mu buzima busanzwe bwa Famous yaje mu buzima busanzwe n'umuntu ameze gute n'umuntu ateye gute Famous n'umuntu akunda gusenga Famous n'umuntu akunda abantu Famous n'umupapa Famous n'umuntu ari simple asanzwe urumva ayaga n'abantu bose yicara hariho hose agendera hariho hose akaba n'umukunzi w'umupira kuko yarigeze no gutera agapira bukebuke n'umuntu atansinga mu mutwe afise hama nyuma y'ibyo byose Famous n'umufundi akora amazi n'amatara akubaka yego Famous n'umufundi my brother ndumva ko uri umufundi ukora amazi n'amatara ndumve uri umuplombier nk'abo electricien kabisa yego ibyo byose bifatanya gute cyangwa bikora gute na music hariho ubuzima bw'umuziki hakaba n'ubuzima busanzwe birakorohera yego umuziki ufise umwanya wawo hanyuma ubundi buzima nabwo bufise umwanya wabwo sivyo akarorero mba muhira muhiri wanje si muri studio no kuvuga iki iyo ndi muhira ndafise umwanya wo gutunganya ibikorwa byose by'umuhira iwanje aho mbaye iyo hageze kuja muri studio nuko mba nanditse indirimbo kandi ayandikira muhiri wanje hama nkabona kuja muri studio urumva ko ari ahantu habiri hatandukanye no kuvuga buri kibanza cyose gifise umwanya wacu ndakiranguriramwe ibyo ntegeze kukiranguriramo nuko bimeze rero ego umwanya w'akazi n'umwanya w'akazi umwanya wo muri studio kuririmba n'umwanya wo kuririmba nuko bimeze ndifuza ko tubwira Famous afise abana bangahe Famous afise abana 5 ego abagore bangahe umugore umwe kabisa yego Famous ahora kubita amagendera akaja kuramukanya ku mpande ndavuga agacinyuma umugore wiwe uvuga ko Famous yubafise imicepuko ariko ivyo nibisanzwe mu buzima busanzwe nk'abantu b'abagabo reka ndagutere blague Aldo promoter kabisa ari intumwa y'Imana akaba n'umuhanuzi akaba n'umuvugishwa mana yayaga n'Imana yitwa Salomo kabisa yarafise abagore amajana 7 baye mukozi w'Imana Nefans amajana 7 Salomo yarafise abagore amajana 7 kandi bamwe mu mategeko banditswe mu mategeko bagize pi akacagira n'abahabara amajana
amajana bose bari igihumbi kandi yabandanya yaga n'Imana rero nibisanzwe ku muntu w'umugabo hari ababigira n'abatabigira na Famous ashobora kuba ari muri abo ashobora kuba ameze nka Salomo cyangwa akaba atameze nkawe yimere bon nagomba mvuge nka Yesu ntiyarongoye ye ni soko yanje rero ego nukuvuga Famous arakubita amagendera ego canke we Famous oya nakubita amagendera akubita amasarakasi amaderiye nagombye kuvuga arabikora bijya twavuza aracinya mu mugore oya urumva duhaye example je kubwanje nacinda bifata ko neza na neza si cyaha nyine Famous bifata kari ibintu byiza ibintu biri simple nyene oya aho onye ko bari nko kwibeshera canke kwimenera ibanga gusa ikintu gihari Famous ndafise urukundo ndakunda umuryango wanje cyane gose ndakunda umugore wanje cyane gose kandi turakundana ndakunda n'abana banje sivyo ariko nta kintu nk'icyo no gukora kugira ngo mbabaze umugore wanje ego my brother uri umuririmbyi usanzwe ukora n'ibindi bintu ku ruhande ndifuza ko dusa n'abarangiza wogira akantu ubwije abakunzi ba Amasinzo TV Amasinzo TV ni urubuga rwiza cyane kandi rukomeye n'urubuga rufasha abaririmbyi abanyamwuga apana abaririmbyi gusa rurafasha n'abakinyi b'amareresi amasinema rurafasha abantu b'impano zitandukanye nuko bogerageza kujya bararukurikirana bakaruraba kuri YouTube Amasinzo TV ibikorwa byago bazobihasanga ari byinshi kandi biraryoshe hanyuma tugashimira abarurongoye ubwo rubuga kumwete no kwitanga bama bakora batiziganya kugira ngo bafashe bateze imbere abanyamyuga bose nkuko nanje babinkorera Imana bahezagire cyane gose abantu bose bagendera imbuga ngurukana bumenyi bibuke gukora subscribe kuri Amasinzo TV bagire like na share wanashaka na comments aho babona bitagenda neza bahavuge aho babona bokongereza ingufu kandi bahavuge bizodufasha natwe abanyamuziki cyangwa abanyamwuga bakora n'ibindi kugira ngo dushobore gukora ibintu bitera imbere murakoze cyane gose my brother muko gushimira kandi aguhe bitanu ngo ubibike neza urakoze cyane umuririmbyi nemera cyane abizi abirimwo neza ari Famous tuje kuri YouTube channel wandike Famous cyangwa wandike Mama Goro indirimbo yiwe nshasha ucuita ubona ibikorwa vyiwe ndetse n'ibindi bishasha n'umuririmbyi akomeye cyane no mwita muri legend mu muziki wa hano mu Rumonge ariko benshi nubwo mu mwirengagiza nuweza gukora subscribe Imana ice igira ko igohezagira jewe nitwa Aldo promoter Mr. Connection North Africa Impanuro ambassador muhuza ndabidatanure Mr. Kampinzani Jabress